muri Bayern twihute cyane ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana yitwa Jamal Musiala ntagomba kuduca mu myanya y'intoki byanga byakunda nyuma yuko aramakore karasora umugabo witwa Jamal Musiala amwerekeza muri equipe ya Manchester City ariko equipe ya Bayern ngo yifuza gukora ibishoboka byose kugira ngo igumane uwitwa Jamal Musiala muri Lions iraza gutanga iki iraza gupresent k'umugabo witwa Jamal Musiala ku myaka yiwe 21 ku miliyoni 9 yahembwa umugabo witwa Jamal Musiala Bayern iraza gukora kugira ngo imugumize muri projet yabo muri iyi equipe ni Max Eber directeur sportif wa equipe ya Bayern Dominique yamaze kuba nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Bild yari mu gihugu cy'Ubudagi maze kuvuga ati tugomba kwevita amakosa cyangwa se tugomba kwirinda amakosa yadushikiye kuri Joshua Kimmich na Alphonso Davies bitwa bobo ko bariko barakina umwaka wabo wa nyuma batigeze bongera amasezerano unamuzi Jamal Musiala asigaje imyaka 2 ku masezerano yiwe rwa contrat wirahera muri 2026 rwa ino seziravamo na sezikurikira rero uyu mwana w'imyaka 21 ahembwa miliyoni zigera ku 9 ariko hari Ken muri equipe ya Bayern ahembwa miliyoni 25 objectif principal umwana wa monamwo Thomas Mura yabaye kwa Bayern nta zindi equipe azino mugore hari urabe ushaka urabe navuga ngo ushaka navuga ngo urabe parcours ziwe akuye ati Bayern ni damu squadra del sangue navuga ngo equipe yiwe y'amaraso rero barifuza ko uyu Thomas Mura bari bafise bamubona muri Jamal Musiala ikintu cyonyine kibikunze gituma byokunda nuko Jamal Musiala yemera kongereza amasezerano kandi niba tamukonve kuno musabongereza amasezerano bizoba birangiye kuri Jamal Musiala ku mwaka umwe contrat w'ikirangira biragoye ko bakonve ku mwana ngo ngwino mu gihe umwaka canke isezo yo birangiye umwana atarongeza amasezerano cyo cyo bashaka gukora ibishoboka byose umwana bamwongera amasezerano nibaza ko icambere niki kipi bwizwa kwa competitive kugira ngo ijana umwana ku gwego yifuza kubako kuko uno mwana ari prive kwisanga ku gwego rw'abagabo nk'aba Jude Bellingham na ba Pedri na bande kandi ubwo gwego arufise siwe yabaye mubi ni equipe yabaye mubi tashoboye kumuha ibyo ngabo equipe ibwirizwa gukora iki ibwirizwa kumugarantisa kwizoba nziza ikampresenta projet equipe ibwirizwa kumuhemba neza nkuko abandi bo muri generation yiwe bahembwa neza mugabo ikintu kimwe gihari uno munsi equipe ya Bayern kugira ishobore kubigarda Jamal Musiala doma par biragoye Jamal Musiala nikiriya Bayern ya ba Ribery nikiriya Bayern ya ba Robben yafata za Real kagarika yafata za Barcelona kagarika uno munsi ni Bayern Dominique kiri kwirondeza igomba kusubira kurondera ishusho yayo nshasha kuko version y'abakinyi beza yararangiye nimba ratunze Emmanuel Nuwa na wasa n'uri ko aragenda waratunze Philippe Lam yaragiye waratunze Boateng yaragiye waratunze David Alaba yaragiye waratunze Bastian Schweinsteiger yaragiye waratunze Arjen Robben yaragiye waratunze Robert Lewandowski yaragiye waratunze Ribery yaragiye waratunze Thomas Mura ariko aragenda umvirize amazina y'abakinyi ndondaguye abandondaguye barabakinyi bari capable gufata Bayern bakayikura kuri niveau y'ubusa bakayitereka mu bushorishori bw'ahantu igomba gushika vyari biryoshe kucubona rero nk'umwana dugiyemwo nka Jamal Musiala dufate nubwo atari kuduga shika habwa umwanya nk'uyu vyari biryoshe kuvuga ati je Jamal Musiala ndaduza ariko ndashaka ko ya mateka yanditswe na ba Robben na ba Ribery atarabadagi ndashaka ko ya mateka yanditswe na ba Lewandowski atarabadagi je umwana wo muhiranza nkayandika nanayandikiye equipe iri kugira icimfashije mugabo bakazogenda baravuga ati Jamal Musiala yaraciye muri equipe nationale nk'umudagi erega nico nakubwiye Landry equipe bwizwa kugarantisa umwana ko ifise projet nziza nikaramugarantisa n'umushara mwiza nico ndiko ndazako ivyo rero ugiye kubiraba ntibigikunda uno musi Bayern nikiri capable yo gutunga umukinyi nk'ore Real Madrid yotunga ariko iri capable no twabonye equipe y'indi philosophie raja kwisohoka kugura umukinyi wa miliyoni 70-80 ibaze rero kuja ku miliyoni kugenda kugura umukinyi wa miliyoni 70 Pascal amenya muri no myaka 5 yeze haraguze Theo Hernandez adakina kwa Atletico none Hazard bamugura ngahe Hazard na ko Lucas Hernandez miliyoni 70 rabi kintu kimwe baguze ari zirenga ijana Hazard rabi kintu kimwe uno musi kuragura ba Joe Parinya bi miliyoni 70 uri kuragura ba Michael Olise bi miliyoni 70 Real Madrid iriko yinjiza Kylian Mbappe Real Madrid Mbappe ni banga erega Mbappe numwe erega ya Mbappe numwe
ariko ba Bellingham ni benshi. Erega uno munsi mvuze ba Bellingham ni benshi uravyumva. Waguze Bellingham nanje nkagura Musiala, undi akagura Musiala, undi agacagura nka Florian Wirtz. En fonction wabakikuja umwaguze umukinyi umwe neza. Ikintu ndiko ndaza kukubwira, Michael Olise yinjira muri Bayern na Dominique, Enrique da Souza akinjira kwa Real Madrid. Uno munsi Enrique ni izina rikomeye gusumba Olise. En fonction y'iki ya equipe bajemo, en fonction y'imenyesha makuru, voilà, en fonction ya equipe bajemo, bisiguye ngo nimba rero Jamal Musiala Bayern itakiri capable yo kugira yo kuba yo mufasha ivyo vyose ndakudondaguriye nahiwe ho kuvuga ngo eske umupira Musiala azi uzobuwa kwitwa gukunda karanga kugira karanga mutima k'ivyi wacu canke nzowuvyaza umusaruro kugira ngo nite ku muryango wiwanje. Ni niki kiratuma uno munsi Musiala yumva ko yasohoka ariko akarekereza mu Bwongereza gusumba kuja muri President hano ko biragaragara kwa Barcelona Madrid no munsi banza biruzuye, ibibanza biruzuye mugabo kwa Real Madrid ezana Jamal Musiala uba oblige kumuronderera ikibanza uko vyogenda kose mugabo kandi nta mpamvu yo gufata riske ugura umukinya arenza miliyoni 100. Très bien, usanzwe wafisa abo bandi kw'ivyo bibanza. Jamal Musiala equipe yose yo kwinjiramo uba oblige kumuronderera umwanya kunabi no kuneza selo nibikogwa akora. Ucumuzana kwa Madrid ucumuronderera umwanya mu kibanza kwande kwa Jude ucuvuga ko mwagira ijiki, ucumurondera ikibanza kwa Fede Valverde we ntanavugwa. Valverde ugiye kumuvuga ko wowe buri isoni mediane ya Real Madrid, uriya niwe kapitene w'iyi generation. Ucugenda umuzane kwa FC Barcelona bafise filosofi yuko umwana wa Ramasya ari vyose muri equipe. Uzomuzana twari kibanza ca Pedri, uzomuzana twari kibanza ca Daniel Olmo, atwari kibanza ca Gava, twari kibanza cande kandi si kuvuga ngo ntiyo kibatwara kubera tamupira barusha, umupira rero barusha nakuri mugabo ya filosofi ya equipe bica bituma Jamal Musiala atoronka ikibanza muri Real, atoronka n'ikibanza muri Barcelona, kwisanga muri hehe mu gihugu c'Ubwongereza mu equipe ya Manchester City. Nuno mwanya nubwo Kevin De Bruyne gihari Jamal Musiala yinjiyemwo ikibanza ciwe kirahari neza cyane ku nimero 8 canka agakina nimero 10 De Bruyne akagaruka nko mu nimero 8 mugi Kevin De Bruyne ni sezo imwe isigaye tuca tubona De Bruyne atanga kugenda heri nguvu hazoba hageze aho Jamal Musiala yereka isi ati naravuye mu Budagi naraje muri equipe nkuru nka Manchester City ngomba kuvugisha isi nzima muri rusange. Kuja mu Bwongereza akaja kwa City biramugarantisa kwisanga muri projet yuzuye gusumba yo kwa Bayern, kuko Bayern nubwo boyubaka irasaba umwanya kuyubaka birasaba kuyubaka mu myaka 2-3 iri imbere, mu gihe Man City tubona ko bobo bafise projet presque yobatse ku 80% mugabo naho agaze karimo. On doit savoir est-ce que Pep Guardiola araguma kuko Pep ni yatakara muri Man City equipe izo bitakaje projet yabo ku bice byinshi kwijana kuko philosophie ya City itandukanye nuko kuntu Arne Slot ariko yinja kwa Liverpool. Uyu yubatse ivyo n'undi aje azokubaka ivyo ko City ni equipe ata ADN fise ADN bafise no munsi ni ya Pep. Nico gituma mvugane nimba Bayern no munsi yaratweretse ko yahevye ya philosophie yo gutora umukinyi mwiza kwa Schalke, kwa Hamburg, kwa Stuttgart no kwande ikibakisha abakinyi bakomeye mugabo bazimbutse yawe na equipe bakina champion imwe za Agiye faveri ikemera kuja ku isoko batweretse ko bari capable yo kubaka projet yo tunga umukinyi mwiza nka Musiala. Nico mvugane nimba Bayern rero bazanye Parinya bakazana Olise bakaba bafise Kane bakaba bariko bararondana n'abandi bagiye batandukanye muri no projet yabo bakemera no kuba bamuhemba amafaranga ku gwego gwa Bellingham n'abandi bitwa yuko bari en competition. Nta kintu na kimwe cyo tuma Musiala uno musafata risk yo kuva kwa Bayern ho yamaze kwamenyera ho bamufata nk'umwami hazokora ikintu Bayern izoshika ku kintu cyacu cyose bakavuga ngo Musiala nahabwe Ballon d'Or kuko mbona ko biraguye ko equipe ya Bayern izokinyisha umukinyi yo konkiransa umugabo yitwa Musiala ko Musiala arakina aratsinda atanga assist nukuvuga ngo Ken araba meilleur buteur Musiala aba meilleur joueur mu gihe ugiye kwa City naho nuko kuri England mugabo buke ngo hari umwana yitwa Phil Foden ushobora kuba mwiza uno munsi nawe Jack aba mwiza. Sinzi ko abantu batahura uburyo Foden yo konkiransa Musiala siko Olise yo konkiransa Musiala siko basane n'abandi bo bikora igare yuko ikibanza ciza abwirizwa kubamwo ku bwanje Musiala igihe bokwemera kubandanya bagarantisa ko bamwubakira iyo projet bakamuhemba n'amafaranga yifuza. Kibanza cyiza cyo kwa kuri Musiala nuguma kwa Bayern gusumba gusohoka muri equipe ya Bayern.